Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije, turanezerewe gusubira guhana namwe. Ikiganiro ca mbere dukoze uyu mwaka, kandi turabashimira ko mwatwihanganiye mugakomeza kudukurikirana. Ni urugendo twagiranye namwe mu mwaka uheze, vyatubereye vyiza ko turangizanya namwe amahoro, kandi twabungutse muri benshi. Bivuze ngo mwariko murashimishwa n'ivyo tuza dukora, hanyuma murabisangiza abandi. Ivyo nivyo tunabasaba n'uyu mwaka nawo, kugira ngo ico muzobona mushimye mugisangiza inshuti n'abagenzi, hanyuma mubonye akatagenda neza mukatumenyesha. Ariko kandi hamwe n'ivyo, dufise igikorwa cagutse gisaba inguvu, gisaba amasengesho, murakomeza kutuba hafi. Kaze rero, ikiganiro ni Go Deep, tugomba twinjire mu mizi. Umutumire ni Aime Kazimire Harerimana. Kaze Aime. Murakoze cyane Justin. Uramahoro? Turashima Imana. Umwaka mwiza Twese. Ikiganiro twaratevye gutangura, hari n'umuntu yanyandikiye ambaza ngo kumenga mwahevye ntoya. Namwishuye ko nishuye, wavuze ngo igitabo kiragutse ngo kizohava tutakimara. Mugira ntoya, birashika umwanya nk'ikagorana, mugabo turiteguye gukomeza igikorwa igihe cyose bizoba bishobora. Murakoze cyane, twaratevye. Birashoboka ko ibikorwa byabaye byinshi, ariko kandi mwabishuye neza, kubera igikorwa c'Imana kirashishikara, kirabandanya. Ntituzoreka kurangiza igitabo twatanguye, tuzokirangiza Imana ibidushoboje. Hari n'undi yavuze, yagize commentaire, mugabo we yaranyandikiye ambaza ngo kumenga ngo ntikiriko kiraraga gose. Serosi je nawaje nti wisunze iki? Arambwira ngo ikigo gifise abantu baravye ngo bashika 100, iki ntikirakwiza 100 ngo kimaze k'iminsi. Ico n'ikibazo bavuga butumwa benshi bagira, kubona kumenga s'abantu benshi cyane bamukurikiye, kubona kumenga s'abantu benshi. Mbe none ikibazo ni benshi bangahe? Kubera ko iyo tuvuga igitigiri benshi, nuguhera ku bantu babiri. Iyo umuntu amaze kurenga umwe, baba babaye benshi. Murazi igihe Imana yagomba kuja kurandura igisagara ca Sodomu, Aburahamu ariko aragisabira, yabwiye abamarayika ati tworonka abantu 50 bakijijwe muri kirya gisagara, ntiwogihangaza? Imana irabwira Aburahamu ati abo bantu bakaboneka, ico gisagara twogihangaza. Murazi ko yamanutse akaja kuri 40, 30, 20, 10. Imana imbwira ati abo bantu niyo baboneka muri ico gisagara turagihangaza. Nimba iki kiganiro coraba abantu 100, hanyuma 100 bagashobora guhinduka, bagashobora gukora ivyo Imana igomba, bakamenya ico Imana igomba ku bantu bakakigendera, isi yose yokira. Imana ibahezagire. Amen. Naje sinamwishuye ibitandukanye n'iyo nyishu utanze wewe, kuko je nanje navuge ntitwebwe principe dufise muri Nema Gospel TV nuko dutanga ikiganiro. Ico kiganiro basi kikagira umuntu umwe acumvirije kandi agakorwako. Nciye ko ndakubwira feedback yaje ku butumwa buheruka, ari ubutumwa mwigishije turi mu rusengero, hanyuma uracako nabonye umuntu anyandikira ambwira ngo nari maze igihe kinini nibaza igituma mu mashengero basaba amahera kenshi, amahera menshi, kandi muri Bibiliya ataho yanditse. Sinigeze rero je niyumvira ubwanje kuba nogirayo ntanze. Mugabo ico kibazo nagabana baza kubera iki ubutuma mu mashengero menshi bavuga amafaranga, hari naho batangisha 1, 2, 3, 4, 5, ugasanga twatanze umunsi uyu n'uwundi munsi n'uwundi. None kubera iki muri Bibiliya nta vyanditsemo?
mugabo urumva muri ubwo butumwa harimwo havuga passage yavuga ko bimwe mu bikorwa dukorera Imana hari ibikorwa bitanditse ariko ari ibikorwa dukora kugira ngo duheshe icubahiro Imana. Ambwira ati iki kintu kimbereye gishasha kandi ariko ndacakiriye neza kuko kirantahuje ikibazo nari mfise. Bivuze ngo nubwo bataba benshi bakurikiye inyigisho runaka harimwo umwe yamaze gufashwa, bivuze ngo twebwe objectif yacu yabaye hati. Imana ishimwe kuko iyo ubutumwa buvugwa ntuba burivize ku bantu bose bariko barabwumva, ariko burashobora kuba burivize ku muntu umwe Imana ishaka kwahinduka mu bantu igihumbi baraha. Uribuka igihe ca Zakayo si yari umutoza akori wenyene, mugabo Yesu yaje atumbereye Zakayo, kandi impact positive ya Yesu kwari uko Zakayo ahinduka. Kandi Zakayo amaze guhinduka, Yesu yamubwiye ngo uwo munsi agakiza kinjiye mu nzu yawe. Bisigura ko n'umwana wa Zakayo, n'umugore wa Zakayo, n'umuntu wa Zakayo, n'umuntu wese atunze, n'umukozi n'umugurano, bose agakiza karinjiye mu nzu kubera umuntu umwe. Nuko rero ibikorwa vy'Imana kuva na kera hose vyarakogwa, nuko gusa abantu batabitahura. Usomye wa mutamakazi yagenda agatanga isenge imwe, Yesu agaca abwira abantu yuko arushije abandi bose, yariko aratanga amahera, yaramahera yo gukorera Imana. Ivyo rero kubera abantu batabitahura, baragomba kwibaza ko amahera ara yabo, bakibaza ko ivyo byose ari vyabo. Orke ni ibintu Imana idutiza. Mu yandi majambo, Imana ibintu iduha ibigomba tube abagestionnaire bayo, kugira dushobore gushikira abandi bantu bamerewe nabi, kugira ngo igikorwa c'Imana ntikigawe, izina ry'Imana ntiritukwe, dushobore kukizamura, dushobore kubikora dukoresheje ibimana yaduhaye. Kuko twebwe nta kintu na kimwe twazanye dufise, kandi nta n'ikintu na kimwe dufise tuzogenda dutwara. Imana ibaheze. Amina. Go deep, tugeze kuri chapitre y'umunani. Chapitre y'umunani mu gitabo c'Ivyahishuro Yohana umurongo wa 6, kandi go deep igira 25. Igira 25 Ego. Umurongo wa 5 twarawumaze. Umurongo wa 5 twarawumaze. Uno munsi duhera ku wa 5. No munsi duhera ku murongo wa 6. Ivyahishuriwe Yohana igice n'8 umurongo ugira 6. Senga Imana tuce dutangura. Mana turagushimiye kuri Imana nziza yo kwizigirwa. Abakwizigiye kuva kera ntiwigeze ubahemukira, ntiwigeze ubatetereza. Na nubu uri Imana idatetereza. Na nubu abakwizigiye wamuba mu ruhande rwabo, ukabagwanira intambara, ugatsinda abansi babo, kandi ukabashira hejuru. Turagusavye Mana ngo uduhe kukwizigira, umuntu wese akwizigire, kandi umuntu wese yizera ijambo ryawe ico rivuga, kuko wavuze ngo harahiriwe abantu bizera. Kubera ko kwizera arico dufise, arico gituma twizera Imana, arico kiduha kunesha. Kandi Pawulo avuga ngo ivyo vyizigiro tubifise nk'ikizirika umutima, bituma tudahungabanywa n'ibihe, bituma tumenya iyo tuva, bituma tumenya iyo tuja, tukamenya n'ivyasezeranywe. Hezagira umuntu wese yumva, kandi umuhe umugisha muri vyose kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Twagomba rero tubandanye n'umurongo wa 6 w'iki gitabo c'Ivyahishuro Yohana mu gice c'8, aho uhereye ku murongo wa mbere w'iki gice twabonye ingene umumarayika yamenye agashashara kagira indwi, kandi muri aka gashashara kagira indwi twabonyemwo urubanza rw'Imana. Urubanza Imana igomba gucira isi uko Yohana yabihishuriwe. Umurongo wa 6 havuga ngo abamarayika indwi
bafise inzamba bagabiriza kuzivuza. Aha dutanguye igice rero c'abamarayika Yohana yeretswe indwi bafise inzamba bagomba kuzivuza. Ahavuga ngo b'abamarayika indwi bagabiriza kuzivuza. Abamarayika aha abari barorereye itegeko ribaha uruhusha rwo gutangura guca imanza. Umurongo w'indwi uwa mbere aravuza, haza urubura n'umuriro bivanze n'amaraso bishiburirwa ku isi. Ikigira gatatu c'ibiti kirasha, ivyatsi bibisi vyose birasha. Haza urubura n'umuriro bivanze n'amaraso bishiburirwa ku isi. Iyi nzamba ya mbere irasa na ca cago c'igihano kigira indwi cagwa kuri Egiputa. Uko tubibona mu gitabo co Kuvayo mu gice c'9, ntamvo nimwe rero iriho yo kwizera kw'inzamba y'imanza uko tubibona mu vyahishuriwe 8 atari co kimwe nk'imanza z'ibihano zo mu gitabo co muri Kuvayo igice c'9. Aha nigihe Farawo yari yakomantaje umutima yanse kurekura ubwoko bw'Abisirayeli. Imana yamurungikiye iki cago gisa n'iki tubonye kugira ngo Imana irabe yuko umutima wa Farawo wokoroha, woca bugufi, wokwemera. Ariko murazi ivyakurikiye ko naho vyagenze uko, Farawo we yagumya akomantaje umutima. Hano umuriro uvanze n'urubura bizoyigiza biherengeteze ibiterwa vyose biri ku isi. Ibi bizoshika hasanzwe hari kiza c'inzara no kubura akayaga keza kavuye ku bidukikije. Ikigira gatatu c'ibiti kirasha, ivyatsi bibisi vyose birasha. Itandukaniro rinini riri hagati y'ibihano vyo kuri Egiputa n'inzamba y'imanza nuko ibihano vyo kuri Egiputa bitarenga ico gihugu nyene. Inzamba y'imanza izo bifata isi yose, ariko kandi hagati y'izo manza z'Imana, Imana iguma yibuka imbabazi nkuko tubibona mu gitabo ca mbere co kuvyo ku ngoma igice ca 16:32, tukongera tukabibona mu gitabo ca Zaburi 100:5. Kuko turabona neza ko gusa hari ica gatatu conyene arico caherengetejwe. Bisigura ko Imana naha iribuka imbabazi zayo. Umurongo w'8, umumarayika wa kabiri aravuza, ikimeze nk'igisozi kinini caka umuriro gishiburirwa mu kiyaga. Ikigira gatatu c'ikiyaga gihinduka amaraso. Ikimeze nk'igisozi kinini caka umuriro gishiburirwa mu kiyaga. Runo rubanza rurasa n'igihano ca mbere cahawe Abanyegiputa. Hari ivyumviro vyinshi biboneka nk'aho vyoba ukuri kubijanye n'uyu musozi uri kuraka uwariwo. Aha uwitwa Ironside avuga ko bishoboka ko uyo musozi woba wari Kirunga. Aha ntitwigore gushaka kurondera ico kintu ico arico, mu gihe na Yohana atavuga kuko guca imanza kwari ku musozi waka, ariko ko guca imanza kwari nk'uko kwari canke gusa n'umusozi waka. Ikigira gatatu c'ikiyaga gihinduka amaraso. Icashitse kiraboneka neza. Ica gatatu c'ibiyaga vyo mw'isi vyahindutse amaraso. Naha turumvamwo imbabazi z'Imana, turumva ngo ingene Imana iguma igira ubuntu. Si inzuzi, si ibiyaga vyose vyahindutse amaraso, ariko cabaye ica gatatu gusa.
umurongo w'icenda, ikigira gatatu c'ivyaremwe vyo mu kiyaga bifise ubugingo kirapfa. Ikigira gatatu c'amato kirahona canke kirasamburwa. Ikigira gatatu c'ivyaremwe vyo mu kiyaga bifise ubugingo kirapfa. Abantu benshi baba mw'isi babeshejweho n'ivyo kurya biva mu nyanja, akaba ari bwo buryo bwabo bwo kubaho. Uru rubanza rero rurasa n'ivyabaye mu gihe haza ifarasi yirabura, uko twabibonye mu gice ca gatandatu c'igitabo c'Ivyahishuriwe Yohana, umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Izozana ikiza c'inzara nini mw'isi mu gihe c'ayo magume akomeye. Ikigira gatatu c'amato kirasamburwa canke kirahona. Ibi vyerekana ko ibi bishobora kuba vyerekana no kuzononwa k'ubucuruzi bw'abantu barondera ibibabeshaho bakoresheje ikiyaga canke inyanja. Ibi bizozana ingaruka no ku bucuruzi kandi bizotera isibe ku nzara twamaze kubona mu Vyahishuriwe Yohana 6 umurongo wa 5 kugeza no ku murongo wa 6. Ku murongo w'10 turahabona iyindi nzamba igira gatatu. Inzamba igira gatatu turayibona uhereye ku murongo w'8 muri iki gice c'8 10 ku murongo gushika ku murongo wa 11. Havuga ngo umumarayika wa gatatu aravuza, inyenyeri nini iva mw'ijuru iratibuka yaka nk'urumuri. Mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo imeze nk'itara, itibukira ku kigira gatatu c'inzuzi no ku masoko. Inyenyeri nini iva mw'ijuru iratibuka yaka nk'itara canke nk'urumuri. Iki cerekeye ikibuye kinini c'ikinyenyeri kizokorokera kw'isi. N'ubu nyene iki gisa na ca gihano ca mbere c'abanyegiputa uko tukibona mu gitabo co muri Kuvayo igice c'9. Itibukira kugira gatatu c'inzuzi no ku masoko. Uru rubanza ruzokora no ku mazi ahinduke ayadashobora kunyobwa. Ibi bizohinduka ibara kuko amazi ari ngombwa ku buzima bw'umwana w'umuntu. Yamara n'ubu nyene hagati muri izi manza Imana iguma yibuka ikigongwe, kuko bigaragara ko gusa ica gatatu c'amazi meza arico cashikiriwe. Umurongo wa 11, izina ry'iyo nyenyeri yitwa mururazi. Ikigira gatatu c'amazi gihinduka umururazi. Abantu benshi bicwa n'ayo mazi kuko yararurishijwe. Izina ry'iyo nyenyeri yitwa mururazi. Ijambo mururazi mu Kigiriki ni absinthos. Umururazi cari igiti kirura cane, mbere kirimwo ishano canke kirimwo uburozi. Mw'isezerano rya kera caranakoreshwa mu buryo bwo kuvuga umubabaro ubishe, nk'uko tubisoma mu gitabo co gucura intimba 3 n'umurongo wa 19 canke Yeremiya 9 n'umurongo wa 15. Birumvikana ko rero nimba aya mazi azobabaye umururazi bivuye kuri iyi nyenyeri yitwa mururazi, ayo mazi azomururazi ku buryo bw'ishano, ku buryo abantu bose bazoyanwa bazokwicwa n'iri shano ritewe n'iyi nyenyeri. Inzamba igira 4 ni ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 13, kandi niho turangiriza iki gice c'8 c'iki gitabo. Havuga ngo umumarayika wa 4
aravuza. Ikigira gatatu c'izuba n'ikigira gatatu c'ukwezi n'ikigira gatatu c'inyenyeri birakubitwa kugira ngo ikigira gatatu cavyo gicure umwiza. Ikigira gatatu co mu bihe vy'umurango nticakigwe no mw'ijoro nuko. Ikigira gatatu c'izuba n'ikigira gatatu c'ukwezi, uru rubanza rusa n'igihano c'icenda cahanywe abanyegiputa. Turavye mu gitabo co Kuvayo 10 kandi gifata ibiriho vyo mw'ijuru. Ibihe vy'umuco bizogabanuka gushika ku ca gatatu. Umurongo wa 13 uvuga ngo ndaraba numva inkuba iguruka yatiriye ijuru. Mu Kigiriki bavuze ngo ndumva ndaraba mbona umumarayika aguruka yatiriye ijuru. Iyi nkukuma canke umumarayika ngo ivuga n'ijwi rirenga iti ibara riza kubonwa n'abari mw'isi, kuko ayandi majwi y'inzamba z'abamarayika batatu bahava bavuza. Mana dutabare cyane. Ndaraba numva umumarayika canke numva inkuba iguruka yatiriye ijuru. Iri jambo ryakoreshejwe umumarayika mu Kigiriki hakoreshejwe ijambo rivuga ngo aetos, kandi risobanura neza hakwiriye gukoreshwa ijambo inkuba canke inkukuma canke inkona. Ijambo inkona rirakoreshwa mu vyanditswe vyera mu kuba ikimenyetso c'ubwami canke ububasha. Ivuga n'ijwi rirenga. Iyi nkona rero ivuga n'ijwi rirenga ku buryo uwo ari we wese yashobora kuyumva. Ivyo yavuga navyo biratahuritse kandi birumvikana. Ivuga ngo ibara riza kubonwa n'abari mw'isi. Iri jambo ibara mu Kigiriki hakoreshejwe ijambo rivuga ngo owai, kandi mu migenzo barikoresha bashaka kuvuga ngo umubabaro. Kubw'ayandi majwi y'inzamba bahava bavuza. Uwo mubabaro rero uzanwa n'izindi nzumbete zitatu zigiye kuvuzwa. Urubanza ruguma gwerekeza ariko ruba rubi kurushiriza. Urumbete rwa mbere rwavugijwe urubanza rwonona ibiti n'ivyatsi. Urumbete rwa kabiri rwaravugijwe urubanza rufata ubuzima bwo mu mazi. Urubanza rwa gatatu rwafashe amazi n'amasoko. Urubanza rwa kane rwafashe ibiriho vyo mw'isi no mu kirere, vyo mw'ijuru no mu kirere. Naho izi nzamba zari ziteye ubwoba kandi zari mbi, ntaho zigereranywa na gato n'ubiburushirije uravye izindi zitatu zisigaye inyuma zagira zivuzwe. Naha turangirije iki gice c'8. Biraboneka ko urubanza rw'Imana ku bantu batubaha Imana ari urubanza ruteye ubwoba cyane. Biraboneka ko abantu bumva ijambo ry'Imana bakareka kwizera, bakareka guhinduka ngo bakore ivyo Imana igomba, baraririwe n'ibihe bikomeye, ibihe vy'amagume biteye ubwoba muri iki gihe. Ariko kandi inkuru nziza nuko ishengero ry'Imana ritazobona ibi vyago. Abumvise ijambo ry'Imana, Imana ibahezagire. Amen. Bakunzi ba Neema Gospel TV, ngaha niho hagarukiye ikiganiro c'uno munsi. Turabashimiye ko mwagikurikiranye kandi tubasaba ngo mugisangize inshuti n'abagenzi. Ahandi Imana ikiturinze naho ubutaha mu kiganiro gikurikira. Umwami Imana nabahezagire.